mukenge usangire ikiyago usangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuga neza igihugu camwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu camwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi tubukundishe nk'abandi dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu abarundi twese hamwe bigishanye gukunda igihugu dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu abari mu Burundi. Tumaze igihe kinini dukorana n'abarundi bari hariya urabona hari abarundi benshi bagiye muri Amerika bamwe bagiye bavuye mu makambi y'impunzi abandi bagiye mu buryo bwa green card canke bagiye kwiga rero abo turaganira hari bari mu mashirahamwe atandukanye hari bari mu mashengero atandukanye twebwe dusanzwe turongoye ishengero ku buryo tumaze iminsi tuganira n'abarundi bipfuza kuza gukorera imigambi yabo ngaha mu Burundi twaragize ibakwe turakorana n'amashengero ari ngaha hanyuma rero biragenda neza igisabo twasabye ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye twakira kugira tumuganirire tumuyagire imigambi dufise aha rero twari tuje kumushikiriza imigambi twayaza bitari bike kandi twakengurutse cyane ubwa mbere nukubona umukuru w'igihugu atwibuka nk'abadiaspora abarundi baba mu mahanga kenshi intwaro zahaciye wasanga batubona baturabira rirari bibaza yuko turi ngaho kurwanya ubutegetsi kandi ntibatubona ko dushobora kuza guteza imbere igihugu catuvyaye ubwo wewe yaturemesheje yavuze ati jewe kweri tuzokorana nta ngora turashima imigambi yiwe yo guteza imbere ibisata bitandukanye natwe twamushigikiye twavuze yuko hariya dusanzwe dukora ibintu bitandukanye nk'aha mu bano barundi mubona hariho abarundi baje bava mu ntara zitandukanye mu state atandukanye hafi 50 za Nebraska, New York n'ahandi abo bose n'aba-entrepreneur no kuvuga bakora ivyabo bafise amafaranga bariko barashora ngaha mu Burundi ariko twashaka yuko leta tuganira nayo turabe ukuntu yoshobora kudufasha canke twokorana nayo kugira tuza umwe aza gukora akantu kiwe wenyene aha rero twayaze nk'abashaka kuja mu gisata c'uburimi n'ubworozi umukuru w'igihugu yatwemereye yuko agiye kudufata mu mugongo kuko dufise ama technology hariya nkaho mba muri ayo nk'akarorero ni intari ikomeye cyane mu bintu by'uburimyi n'ubworozi twifuza yuko abarundi bakorera hariya n'inshuti z'Uburundi n'abagenzi b'abarundi bafise ubuhinga bwa none muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi twokizana ngaha mu Burundi twaganiriye ibintu by'amagara y'abantu ukuntu dushobora kuzana twebwe nk'abarundi dukora hari abahinga b'abarundi kuko navuze ko hari abagiye bakira abana barize n'abadokteur abandi barakoresha abanyamerika ubwo rero twashaka kuzana ibikoresha nk'ubuhinga bwa none tugakora n'icyo bita medical tourism abaganga baze baraza mu specialisation atandukanye haro nkabifuza kuzana amaklinika ari avance nk'ibintu bya dialyse bivura amafigo abantu bagwaye ama diabete n'ibindi hari abagwaye ingwara z'imitima twavuze ikibazo c'indero hari abagwaruka rw'abarundi abavyeyi babo bavuye ngaho 72 bahunze 93 bahunze batabona badashaka kumva iby'u Burundi abo bose baje baserukiwe ngaha bifuza yuko ugwaruka gwa hariya gwateye imbere rw'abarundi ba muri Amerika bifuza ko zo baragira partenariat no gwaruka ruri ngaha kugira bashobore gupartager ubumenyi bashobore gupartager technology hanyuma baze baragira nama ico bita exchange visit
aba jeune bari hariya baza ngaha ku buryo n'abari ngaha nabo nyene dushobora kuronka ibako ryo kubajana hariya. Rero ivyo bizoranforsa kumenya icongereza, bizoranforsa kumenya ubuhinga tugezeko. Twavuze nk'ikibazo ngaha kigorana cyo kwideplacer, turavuga ati hariya dusigaye dufise imodoka ziri electric zidakeneye igitoro. Nkaha uyo n'umugambi twavuze ngaha dushobora gukorana n'umukuru w'igihugu akadufasha kugira tuzane imiduga basharja nka kujye dusharja itaraca n'ibindi. So twaganiriye ibisata bitandukanye, hari umva navuze indero, navuze technology, navuze amagara y'abantu, navuze uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu yatwijeje ariko kandi twanamusavye twamusavye ati hari abarundi benshi bakunyotewe, hari abantu ngaha b'abarundi dufise hariya batarahonyora mu Burundi imyaka 20-30 iraheze. Iyo babwiye kuza kwemvetisa ngaha bumva umengo uri kurabasaba ibintu bigoye cyane kubera ko bafise image ya kera. Twamubwiye umukuru w'igihugu azoze kutugendera, atugendere kubera ko nkibikomera abarundi benshi bagendana, uwo bibakiza n'abantu babiri, ni Imana n'umukuru w'igihugu Sebarundi. Aza akababwira ati ibintu byarahindutse, kera mwahora mutora umukuru w'igihugu bakamucisha ku buhombo, uno munsi siko bimeze. Uno munsi igihugu kirapanze. Nimuzane rero iyo mitahe, nimuzane rero ubwo bumenyi, nimuzane ibyo mwifuza muze dukorane. Umukuru w'igihugu yatwijeje yuko twogenda tugapanga ibintu neza tukabishira ku murongo, hanyuma ababijejwe mu biro vyiwe bazotubwira aheze adutera itekaze aturamutse. Rero turaryohewe cyane ngaho, umunezero ni mwinshi. Twebwe nk'abarongoye no delegation turanezerewe ko leta ihari, ahubwo dusanze ibyo batubwira mu mahanga atari byo, kuko mu mahanga dusoma byinshi, abantu barandika ibyo bandika, ariko twebwe nitwe turi aba vrai ambassadeur tugiye kwivugira ibyo twibonera. Aba ngaha turi ku kirimba c'umukuru w'igihugu, kera siko byari bimeze. Aho Bujumbura twatembera bamwe turageza no mwijoro ibintu bimeze neza. Rero turabashimiye ukuntu namwe mwatwakiriye, twagiye gupagasa hariya no guhangayika, ariko tuza tubizana ngahi wacu. Abashinwa niko bakora, abahindi niko bakora, uragenda muri Amerika n'ahandi bakarahura ubumenyi kazana imitahe. Abarundi bari muri diaspora nuko bimeze. Twebwe turiyangaje yuko dushigikira imigambi y'igihugu, kandi turi kumwe twese birashoboka nkuko nyene icubahiro yama bitubwira. Murakoze. Dusigasire amahoro, dukunde Uburundi bwacu.